Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, nimugira amahoro ya Kristo. Kanika kanya uzirikane hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa gatanu, turi mu ndwi ya 18 yo mu gihe gisanzwe mu myaka igaburika na kabiri. Inkuru nziza, Mukama Yezu aduhamagarira kwiheba, tukikora imisaraba yacu tukamukurikira. Gaho twakwiye ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Igisoma ca mbere cavuye mu gitabo c'umuhanuzi Nahumu, igabane ca kabiri umurongo wa mbere n'uwa gatatu, n'igabane ca gatatu umurongo wa mbere gushika ku wa gatatu, n'umurongo wa gatandatu gushika ku murongo w'indwi. Ururirimbo rwo kwitsa ijambo ry'Imana rwavuye mu gitabo co kwibutsa amategeko igabane ca 32. Naho inkuru nziza ni yashikirijwe na Matayo igabane ca 16 kuva ku murongo wa 24 gushika kwa 28. Dutega amatwi Umukama Imana tuyagira ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Nahumi. Ngiyi intumwa imenyesha inkuru nziza iriko iriruka ku misozi. Himbaza iminsi mikuru yawe Yudawe, rangura ivyo waraganiye Imana. Umubisha ntazosubira guca muri wewe, yaratikiye akagirire, kuko Umukama yagarukanye ubuninahazwa bwa Yakobo, akagarukana ubuninahazwa bw'Isirayeli. Nkako abasahuzi bari basahuye, bari baciye amashami y'imizabibu yabo. Harahumiwe Niniva, ca gisagara gisesa amaraso, ca gisagara cuzuye ibinyoma n'ibinyagano, ca gisagara kidasiba guhiga gusahura. Umva ikiboko bakubitisha amafarasi, umubomborano w'imipira y'imikogote, imikogote y'intambara iriko irasimbagurika. Abagendera ku mafarasi bariruka mu ntambara, inkota zirakayangana, amacumu aca ibibatsi, abantu indiri bishwe. Ibirundo vy'abarambaraye, imivyimba idaharurwa, bakabura iyo baca kubera imivyimba nyene. Nzogutera ivyatsi mbikurenze, ndakwambika ibara ndakumara maze bose bumva. Abazokubona bazohunga bati, Niniva yageseye. None rero uwo kuririra yobande, abaza kucirura ko bakura hehe? Iryo ni ijambo ry'Umukama. Imana niyiganza ubuzima n'urupfu. Imana niyiganza ubuzima n'urupfu. Umunsi wo gutikira kwabo uri hafi, ibiri mu kubashikira birabahanamiye, kuko Umukama azoburanira abantu biwe, agaterwa imbabazi n'abasavyi biwe. Imana niyiganza ubuzima n'urupfu. Nuko rero nimumenye yuko ndi ntahinduka, yuko atayindi Mana atari jewe. Ni jewe ntanga urupfu n'ubuzima, akaba ari jewe nkomeretsa ngakiza. Imana niyiganza ubuzima n'urupfu. Igihe nzokarihiriza inkota yanje ikamera nk'umuravyo, ngafata intahe yo guca urubanza, niho nzokwihora abasi banje, ngasubiriza mu nkoko abanyanka. Imana niyiganza ubuzima n'urupfu. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Matayo. Muri rya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, ushaka kungendanira niyihebe, yikore umusaraba wiwe nkwirikire. Nanone ugomba kurokora ubuzima bwiwe azobubura, nawe uzobuheba ku bwanje azoburonka. Mbega umuntu vyomumarira iki gutunga ivy'isi vyose arosha ubuzima bwiwe? Ubona umuntu yotanga ibingana iki ngo abucungure? Nkako umwana w'umuntu agiye kuza mu nahazwa bwa Asa akikijwe n'abamarayika biwe, aheze ahembera umuntu wese ibikorwa vyiwe. Ndababariye ivy'ukuri, hari bamwe batazopfa batabonye umwana w'umuntu aza mu bwami bwiwe. Dushemeze ijambo ry'Imana.
Bavukanye muryango w'Imana, uno munsi duhawe kuzirikana iri jambo ry'umuhanuzi Nahumu, aho nuno munsi riguma ririshasha mu buzima bwacu. Iri jambo ridushira mu bintu bimeze nk'ibihushane. Uruhande rumwe ayaga inkuru nziza, umuhanuzi ariko aja kuyaga amahoro. Ku rundi ruhande akatubwira ivy'ingwano, ingene Niniva isenyuka. Ubuhanuzi bwa Nahumu buri mu gihe ubwami bwa Asiriya bwariko burasenyuka, nyuma yaho umwami wa nyuma Surbanipale yaraherutse gupfa mu 326. Muri igisoma ca mbere twumvise umuhanuzi Nahumu abura inkuru nziza y'urukiza rwa Yuda, akabura amahoro. Mugabo kandi akagira abura n'isenyuka rya Niniva, ca gisagara cabahama, akavuga n'ingene bizogenda. Yuda izoheza ihimbaza iminsi mikuru y'ibohorwa ryayo, icihamagarirwa no kurangura ivyo nayo yaraganiye Imana. Erega inkware zisezerana mu masesa. Iminsi y'amahoro igiye kuza izorangwa nuko umubisha wa mwasi wayo atazosubira gukandagiza ikirenge muri Yuda, kuko Yuda igiye kwikwiza ubuninahazwa bw'Imana. Kubera iki Niniva ariyo gusenyuka burundu igasamburwa n'insha n'akarenge. Bavukanye, Niniva cari gisagara kinini cuzuye akabi na kabibi, cama kiriko gisesa amaraso, cari cuzuye ibinyoma n'ibinyagano, kikama kirondera iminsi yose gusahura. Abanyaniniva bari barangwa no gushoza intambara, amacuma agaca ibigango, bakicisha inkota, ubuzima bw'abantu bukahonera. Umukama ntashobora kubererekera ngo ibintu bigume biyangara, kuko akataretse kabagasema. Nuko rero umukama agiye kubatikiza, abamaramaze, abereke ko utazi ubwenge ashima ubwiwe kandi kumufatiye inukira. Bazoheza bamenye ko hejuru ya byose hari Imana mushobora byose. Isenyuka rya Niniva si ukwihora kw'Imana, ariko umukama ashaka kugaragaza ko atabwami na bumwe bushingiye ku karenganyo no guhonyanga abandi bushobora kurama. Umukama rero ntarekerana ngo kibiciganze mu gihugu ciwe. Nico gituma vyose agiye kubishira habona, igihute kimeneke. Bavukanye, ibi vyabera muri Niniva nta bibaha iwacu. Amaraso yoba yarahejeje guseseka. Abantu uza wumva batowe ibiziga mu mashamba, mu miserege, mu nzuzi, abandi ukumva ngo babuzwe irengero. Turateye isoni. Murazi ibinyoma tumaze kuvuga no kubwiga uko bingana. Umuntu akinamura, akemera ubuka ategeka, ariko bwaca kabiri akakubwira ko indahiro mbitagwaza mu nda, kandi kutabesha adasumira umwana. Ubusuma bubera mwa kino gihugu cacu bunganiki. Ivyibano bitunzwe n'abariya binganiki. Amatungo rusangi yanyurujwe anganiki. Rimwe na rimwe ugasanga vyibwe na babandi batagira gitabara, bamwe badafise nubwo bacumbisha kumwe, bakanyagwa. N'umuvumo twikwegera tugakwegera n'igihugu. Twama mu ntambara z'amajambo, rimwe na rimwe hakwiyumvira gutorera umuti ibibazo, tukisanga twama mu majambo adafise hashingiye, ya majambo yo kwiyeza. Tukama turiko turasotorana gusa, uwuvuze tukamubona nk'umwansi, ushaka kudukura amata mu kanwa, nk'uko umenga ibiba bibera ku wundi mubumbe ahadashika amaso. Tudahindutse, umukama azodutera ivyatsi biturenze, atwambika ibara, maze ibyacu bija habona, turya ivyatsi tugivu. Bamwe bahora badukomera amashi, bamwe bahora baturirimba baduhayagiza, bazoheza babone ubwambure bwacu. Izaburi ya 49 ituye, ibyo urabikora nanje nkinumira ukiyumvira ko meze nkawe, ahubwo ngiye kukwagiriza ndabigaragaze mu maso yawe. Uko umunsi ugenda niko abagira mwene ivyo begereza umunsi wo gutikira, aho umukama azoburanira impahazwa, azikiza ubugomwe bw'abanyabwishime binyegeza inyuma y'izina ryayo, mu kwigira neza abandi bariko basamira isazi ku menyo. Ico umukama asaba abo bose bashaka gukira no kwiheba,
bakikora imisaraba yabo. Nivyo twumvise muri no nkuru nziza aho Yezu adusaba ibintu bitatu bitoroshe ariko bituma tuba abantu bidegembya mu kuri. Ukwiva ko Yezu atubwira sho kwigira igitebo ngo bakuyoza umwavu, ukifata nabi ukaba utacanezwe. Si gutesha agaciro ubuntu n'ubuzima twahawe habanamba, n'ukuvavana nyabuna n'ivyo byose biduhuma amaso. Muri ivyo harimo ubwibone butuma tubona ko ari twebwe gusa dushoboye, ko tutaratacokorwa, uko umuntu akama ari jewe nk'uko umenga baje bose imbere yiwe nibihwara n'imihimbiri, akibagira ko na nyina wundi avyara abahungu. Mwene uko n'ukugayana birenze urugero. Imbere yawe hari abandi kandi nta gahora gahanze, nawe uzokura meza haza abandi bashobora no kukurusha bikenewe bakuruhisha. Kwiheba no kuvavanwa n'ivyo byose bituboha, kakagaye, kwa gusesa amaraso, bwa busuma, ca kinyoma, kwa kwemera ubuki tutegeka, no kuvavanwa n'ico cyose kitameze neza muri twebwe, bya bindi byose bitubuza gukunda no kwita abandi bikatubuza kuba bidegembya. Kwiheba nukwemera gucorogwa ivyo byose bitwigiza kure y'Imana. Kwikorera umusaraba si uguhitana igito kiremeka canke ngo tube babarukwege yugururiye ingwe ngo tuje gusomborotsa shetani mu kwikwegera ibibazo habanamba. Kwikorera umusaraba no kwakira mu buzima bwacu bya bindi byose bitugora, bimwe bidusaba ukugumya ibanga, ukwihangana no kurinda rugabo. No kwikorera kumwe na Yezu bya bindi byose bituremera, bya bikomere bya kahise, bimwe bitugora kurangura, bimwe bidusaba kigoro. Umusaraba rero si umuvumo, ariko niho Yezu atangira ubuzima. Ivyo rero bidutuma dukurikira Yezu mu kuri no mu rukundo, tugakunda nkawe, tukongera tukabanya kigongwe nkawe. No kureka Yezu agahindura ubuzima bwacu, akabukura mu mwijima ngo bugire akamara abandi. Kurondera rero inyungu zacu no kuroha ubuzima bwacu, kuko mu kuzimu nta na kimwe tujanayo. Wowe wese abaho yiyugaraniye ko nk'akanyamugegena ari gati kawaga ntaca bari karakiza. Ubuzima nyabwo nubugire akamara abandi, bukarondera gukingira abandi, bugaheza bukama ivyamwa kandi ivyamwa bihoraho. Nitwambere twibuka ko turi ku rugendo, aho tugenda tugana umunsi umukama azogaruka mu buninahazwa. Duheze dusaba inema yo gukurikira Yezu n'umutima ukeye, twikorere umusaraba wacu n'urukundo ntangere, n'ubuzima bwacu bwobera abandi umuhezagiro. Amen. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri Diocese ya Ngozi. Muhorana Imana.